Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo yacu kaze murano makuru ayo tubashikiriza uno munsi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira amata inzoga n'imitobe bidandarizwa mu masoko atandukanye bidafise uruhusha rw'ikigo BBN kijeje gusuzuma ubuziranenge canke vyataye igihe vyakuwe mu isoko ya Kotebu no mu mazu amwe adandarizwamwo imfungurwa mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa gatatu. Umugwi w'umupira w'amaboko basketball wa Dinamo warakuwe mwihiganwa ryo ku rwego rwa Afrika ryo mu mwaka w'2024 uzize ko wanse gukina wambaye umwambaro wari wateguwe. Umwihwezo ukorwa n'umushakashatsi mu bijanye no kunonora imitsi werekana ko iyo ivy'imyambaro bambara bitamenyeshejwe kare ngo umugwi urashobora kuba ufise uruvugiro rwo kwitwara. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa no makuru tuyahere mu bijanye n'inkino. Umugwi wa basketball wa Dinamo warakuwe mwihiganwa ryo ku rwego rwa Afrika ryo mu mwaka w'2024. Ingingo yafashwe n'urongo ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball ku rwego rwa Afrika kuri uyu wa kabiri, inyuma yaho uwo mugwi umenyesherejwe ko watsinzwe impaga inshuro zibiri bitumwe nuko wanse gukina wambaye ikimenyetso cerekana uwashigikiye iryo higanwa arico kimenyetso canditse Visit Rwanda. Umugwi witabiriye ihiganwa rero ngo urafise uburenganzira bwo kumenya amategeko agenga ihiganwa imbere yuko ritangura. N'umwihwezo wa Celestin Mvutsebanka, umushakashatsi mu bijanye no kwinonora imitsi, avuga ko n'imyambaro bambara biba birimwo iyo bitamenyeshejwe kare ngo umugwi urashobora kuba ufise uruvugiro rwo kwitwara. Mu bisanzwe urafise uburenganzira bwo kumenya amategeko agenga urukino, kandi ivyo nibaza ko mu ntunganywa z'amahiganwa ku rwego rwa Afrika canke rw'amazone nibaza ko baba bategekanije amategeko agenga urukino kandi bayatanga hakiri kare uko nsanzwe nzi no mu zindi nkino bitegekanijwe. No kuvuga ko ayo mategeko barayatanze, abaja muri izo higanwa bose bategezwa kuyasoma bakayumva, kuko haba harimwo ibintu byose by'ukuntu bazoronka amakuru, ukuntu urukino ruzogenda, ukuntu ibyo gusaba nimba barenganijwe biba birimwo, ukuntu babigenza byose biba birimwo, n'ukuntu bazofatwa, n'ivyo bazokwambara, n'ivyo bazokoresha. Rero mu bisanzwe nibaza ko baba bayabarungikiye hakiri kare bakayasoma, ari ico babona kitagenda neza barashobora kukivuga hakiri kare, abene gutunganya ayo mahiganwa bakaraba ico bashobora guhindura mu gihe biba bigikunda. Hanyuma ikindi naco sinibaza ko bashobora kuba bamenyeye amategeko bashitse hariya, kuko kenshi na kenshi ayo bayatanga bakiri mu bihugu iwabo. Nimba bishitse ko bitari mu mantuze mu mategeko agenga urukino, aho rero barashobora kwitwara bavuga bati ntibikunda ko muduhadikiriza ibintu twambara kandi bitari mu mategeko agenga urukino. Mugabo ari amakosa avuye ku mugwi ubu n'uwa wagiye kandi ari umugwi umwe, iyindi migwi atakibazo ifise, bikaba bitavuzwe hakiri kare, aho sinibaza ko bashobora kuronka uruvugiro rufashe nko muri iyo kayo muri Afrika y'Epfo. Iyo umugwi wikuye mwihiganwa naho ngo ibihano bifata umugwi, ishirahamwe ndetse n'igihugu. Avuga kandi ko bashobora gucibwa n'ihadabu canke umugwi ugahagarikwa muri iryo higanwa.
muri ico gihe umugwi wikuye mu ihiganwa kubera ibi n'ibi butemeye gukurikiza ibiba byafunditswe mu mategeko yagenga ihiganwa, hariho ibihano usanga bitegekanijwe. Rero ibihano kenshi na kenshi usanga bikunda kuba bifatwa, harimwo kandi usanga amande ari amahera menshi. Nk'iko Burundi urabona ntibasaba amarundi, basaba ahera yo hanze y'agaciro, amadolari canke amayero. Ibyo rero usanga bica bigira novuga ingaruka mbi no kuri federation canke no kuri uwo mugwi, kuko sinibaza ko ushobora kuyaronka. Bice bisaba ko usanga leta itegezwa na yene kubaterera canke n'abajya baba basanzwe bawufasha. Ariko rero n'abajya bafasha hari igihe usanga bacika inkokora, kuko niho nabo baba bizigiye kuronka ahubwo ibindi bizokuza mu gihe baba bariko barafasha uwo mugwi. Hama hariho n'ibindi bihano bishobora kuba bakawuhagarika imyaka 2-3 bivana n'ico babonye ikosa ukuntu ringana. Hanyuma hari n'ibindi bihano usanga bica bituma ataba entraîneur, atama formation baronka, nimba hariho abarbitre bashobora kuvamwo bakagenda hanze bagize nka suspension, ugasanga bahagaritse uwo mugwi. Ntihabura n'ibihano usanga bafatiye na federation. Urumva usanga bafatiye ibihano federation no kuvuga n'igihugu baba bagifatiye ibihano, kuko Burundi ntibushobora kongera gusubira gusohoka. Iyindi ngaruka nuko ugwaruka ruba rwizigiye kubandanya cyangwa ariko wiyumvira gutera imbere muri uwo mukino ruca rubihagarika, kuko ntushobora kwimenyereza cyangwa ngo uje mu mahiganwa utazi ko nawe uzerekana ubushobozi n'ububasha mu gukina no hanze. Amakuru twabateguriye harabandanya. Ibidandazwa bigurishwa nk'amata, inzoga n'imitobe bidandazwa mu masoko atandukanye bidafise uruhusha rw'ikigo BBN kijejwe gusuzuma ubuziranenge, nivyo vyakuwe mu isoko ya Kotebu kuri uno wa gatatu no mu mazu amwe adandarizwamwo ibifungurwa mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bikaba vyakozwe n'ico kigo mu gihe hariko hakogwa isekeza ryo gukura mu masoko ivyo bidandazwa n'ico kigo ca BBN guhera kuri uyu wa gatatu. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Sheila Irambona. Muri urwo rugendo rwakozwe n'ikigo BBN, vyinshi mu bidandazwa vyafashwe n'ico kigo harimo imitobe, inzoga n'amata yataye igihe. Ikindi cibonekeje nuko hari ibidandazwa vyinshi bikorerwa mu Burundi bishirwa ku isoko bitagira uruhusha rutangwa n'ico kigo BBN. Muri ivyo hakaba harimo ifu y'ubuyi. Umuyobozi mukuru wa BBN amenyesha ko ikigo gifise abakozi bake, kandi ivyo bigatuma bamwe mu babihingura bikikamukiza ntibakurikize amategeko. Koko dufise abakozi bake nkuko nama ndabivuga. Iki gikorwa twariko turakora cyo kugenzura amasoko yuko ibintu bihari bikwije ivyangombwa, yuko atabintu vyataye garanti biri ku isoko. Dufise abakozi bake koko, dufise abakozi batarenga 4, nico kimwe n'ivya certificat. Ndetse iki kibazo kiratuma abantu bose n'amakosa akozwe n'ubudandaza, amakosa akozwe n'ubuhingura, keshi abantu baca bivugira ivyo bashatse ukamenga n'amakosa ya BBN. Twebwe mu bisanzwe ugiye kuraba tumeze nk'umurimyi atagira isuka, tumeze nk'umunyeshuri atagira ikaramu. Kubijanye n'uruhusha rutangwa n'ikigo BBN, uyu mudandaza asaba ko hokogwa amahimiriza bahingura ivyo bidandazwa biva mu Burundi kugira bamenye akamaro k'ubwo ruhusha. Twashaka gusaba BBN nuko BBN itoba ikigo gusa kiza gufata ibintu bitameze neza, nuko icoba ikindi kigo kiza kigafasha abantu, ko abantu bagira inyifato nziza, kubona ibintu ukaraba ko ibintu bikwije amategeko. Urabona twe turadandaza gusa, nk'umuntu akuzaniye ati ndandaza ifarini y'ubuyi, ubona iri muri emballage imeze neza, iri etiquette ifise ibimuranga, mugasanga niri certifié BBN. Severance Ndayikengera, umuyobozi mukuru wa BBN, amenyesha ko hari umugambi washizweho wo guteza imbere ico kigo uzotuma ico kibazo gitorerwa umuti. Twaravuze turumvirwa, turiteze vuba abakozi benshi, kandi twaronka abakozi benshi bizotuma dushobora gukwiragira hose kugira ngo dukontrole ibi bintu. Ubu rero tutararonka abakozi benshi, naho twobaronka umurundi wese kuva ku mukuru gushika ku muto ategerezwa kumva yuko iki gikorwa si ca BBN gusa, ni cy'umurundi wese kuneza
y'akazoza k'abana bacu. Amakuru atangwa n'uburongozi bwa BBN avuga ko ico kigo gifise abakozi 4 bajejwe gutanga uruhusha cari gikeneye abashika 227. Rakoze Sheira Irambona abanyagihugu baba muri quartier ya Buterere ya kabiri nabo basaba ishirahamwe Regidezo ko ryo baronsa umuyaga nkuba bemeza ko niyubonetse atacuma na kimwe gishobora kwaka ugasanga imirimo yose isaba umuyaga nkuba ihagaze. Umuyaga nkuba ucitse batubiye ngo ni transifo ngo transifo ngo niragize pane uza kumenya yuko umuyaga nkuba hari ari uko mvuze ikonteri kiraturika. Rero uko guturika twe turavise ubwoba mbere nk'abene gihugu n'ibikoresho byo mu nzu bizohaba bica mbere n'amazu atinda afatigwashe mbere bamwe twaragize amayeri turavuga tuti rero ko bimeze ukureka dukate kugira ngo amazu yacu ntazohavasha. Ikibazo cy'umuyaga nkuba navuga ko tubanya kananira abahinga kuko tumaze iminsi atamuyaga nkuba niyo ubonetse uboneka nabi birabagiza udakwiye hamwe bararonka handi bakabura naho baronse bakaronka muke ugumurabagiza uzimuzima handi naho ikonteri ziguma zidodagura paci gutyo umuyaga nkuba nuboneke birakwije hafi iminsi twiragize umuyaga nkuba tawo ubusabuzu akatawizana ukatawizana utasa n'ibintu ubu bisanzwe abana ubuzima burahagaze kuri transport gebiyora bisha bigasha kabisa bigasha mu ijoro transport ntoya kandi turabantu benshi aha abandi mbere kananyenyeza twegiwa cuna nakanyenyeza bamwe birakubita danje bikagaruka twege n'ibyo bya danje nta birimo je nibaza ko byiza Regidezo yo biraba ikazana indi transifo igashira indi transifo nk'ikuri seze kugira ngo abo hirya baronka uwiwabo bisangije transifo natwe dukwigwa ubundi bwobwo nubwo bazoza bagakora irya batongeje indi transifo nukuri biroguma bicika kuko no munsi abana ntibakironka uduta ibyo nyene bavuze agafunika kiboneka ibintu byaduzibeye kubera ko umuntu urabona izuba riraka ntitukironka amazi akanye. Abacuruza amatu barugaye abari bapanze udusidio ntibagikora abari bafise ibyo basudira ntibagikora none ganyakubahwa niba tatugarukira ngaha mu Buterere wa mufuko nyakubahwa uvuga ngo umufuko wose uronka amafaranga n'umuronka icutamira bizova heganya ko abantu batariko barakora nimudutabarize rero Regidezo kuko amakontere n'amara gusha bazodusaba kugura ndi makonteri mashasha kumbura bene gihugu nabo dukenye. Mwishirahamwe Regidezo risanzwe ritanga umuyaga nkuba bamenyesha yuko bamaze kurungikayo abahinga kugira ngo bagerageze gutorera umuti ico kibazo. Ni na hano duciye dusozerera ano makuru mu Kirundi twari twabateguriye nk'abandi bashimiye kubona mwadukurikiye mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vyacu.